ikibazo mbe Yesu ninde kiratandukanye n'ikibazo mbe Imana iriho, kubera ni bake bakekeranya ko Yesu Kristo yigeze kubaho. Benshi bemera ko Yesu Kristo yigeze kubaho haciye imyaka 2000 muri Israeli, ariko aho benshi batumvikana ni kubijanye n'uwo ari we canke n'uwo Yesu ninde. Amadini nka yose aremeza ko Yesu yari umwigisha canke umuvugishwa w'Imana. Ingorane nuko Bibiliya itubwira ko Yesu Kristo yasumba ivyo vyose. None mbega Bibiliya yo ivuga ko Yesu arinde? Akarorero turabona Yohana igice cya mbere ku murongo wa 30, aho Yesu yavuga ati jewe na data turi umwe. Dukeneye kuraba gusa ingene abayuda babifashe kugira tumenye ko Yesu yariko yigereranya n'Imana. Bene abayuda bongera gutora amabuye, wewe uri umuntu ukigira Imana. Yohana 10 ku murongo wa 33. Abayuda bari batahuye neza ivyo Yesu yariko aravuga. Ubumana bwiwe mwitegereje neza, Yesu ntiyahakanye ko ari Imana. Igihe Yesu yavuga ko we na data bari umwe, yariko agerageza guhishurira abayuda ko we na data bafise ubwoko na kamere kamwe. Nakandi karorero tugasanga muri Yohana 18 ku murongo wa 58. Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, Aburahamu ntaravuka, jewe namye ndiho. Abayuda bavyumvise bashaka kumutera amabuye nkuko amategeko abivuga mu Balewi 24 ku murongo waho wa 15. Yohana aravuga jambo yari Imana kandi jambo yihaye umubiri. Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere hamwe n'umurongo wa 14. Ibi nibigabane vyemeza neza yuko Yesu yari Imana muntu. Toma umwe mu ntumwa yaravuga ati mwami Mana yanje. Yohana 20 ku murongo waho wa 28. Ati mwami Mana yanje. Na kano nkagatwereka yuko Yesu yari Imana. Yohana 20 ku murongo wa 28. Yesu ntiyamukosoye na gato. Tito igice cya 2 ku murongo wa 13 ndadutera intege ngo turindire ukugaruka k'umwami Imana. Ubona so wundi ni Yesu Kristo. Ibi byose rero nivyerekana ko Yesu ari Imana. Usomye no muri cete cya 2 cya Petero igice cya mbere ku murongo wa mbere urabibona. Urabyuba Heburayo igice cya mbere ku murongo wa 8. Havuga ngo ariko ivy'umwana wayo yabivuze iti ngoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira. Icumu ry'uganza atunganye Imana data yahamagaye Yesu Mana. Vyemeza ko Yesu ari Imana. Mu isezerano rya kera turabona abavugishwa n'Imana bemeza ko Yesu ari Imana. Yesaya 9 ku murongo wa 6 haravuga bati kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. None ni kubera iki ikibazo kijanye n'uwo Yesu ari we gikomeye cyane? Igituma gikuru Yesu ategerezwa kuba Imana ni kubera yoba Yesu ari Imana. Ugupfa kwiwe ni kwari gushobora guhanagura ibicumuro vy'isi yose. Cete cya mbere cya Yohana 2 ku murongo wa 2. Imana yonyene niyo yashobora kuriha ingero y'ivyaha vyacu. Abaroma 5 ku murongo wa 8. Cete cya 2 cya Bikorino 5 ku murongo waho wa 21. Yesu yategerezwa kuba umuntu kugira adupfire, kandi yategerezwa kuba Imana kugira aducungure. Akantu mukumve neza, Yesu yategerezwa kuba umuntu kugira adupfire, kandi yategerezwa kuba Imana kugira aducungure. Agakiza kabonekera mu kwizera Yesu Kristo gusa. Agakiza kabonekera mu kwizera Yesu Kristo gusa. Ubumana bwa Yesu Kristo nibwo bwonyene butuma aba umukiza wenyene ashobora kuducungura. Cyo gituma yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data ntamujanye. Yohana igice cyaho ca 14 ku murongo waho wa mbere.